Horana umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Ahazwa umukama. Bukeye ishengero ryari ryasigaye hakurya y'ikiyaga, ribona ko hari ubwato bumwe gusa kandi Yesu atari yabugiyemo kumwe n'abigishwa biwe, ariko abigishwa biwe bari bajanye. Ariko ayandi mato ava Itiberiyata za hafi yaho bari baririye imikate, umukama ahejeje gushimira Imana. Ishengero rero ribonye ko Yesu atari hakiri we n'abigishwa biwe, rija mu mato rigenda i Kafarnaumi rirondera Yesu. Bamusanga hakurya y'ikiyaga, bamubwira bati, mwigisha washitse ino ryari? Yesu arabishura ati, nukuri ndabibabwiye, murandondera ariko suko mwabonye ibimenyetso, nuko mwiririye imikate mugahaga. Nimukorere ingihera, nimukorere imfungurwa igumya ubuzima budahera, ari umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Mana Data yatiye. Baramubwira rero bati, tuze tugire iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana? Yesu arabishura ati, igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twumva muri iyi minsi mu gisomwa ca mbere ingene Yesu yazutse mu bapfuye, abandanya akorera mu bubasha bwa mutima wa Mweranda, mu batumwa n'abigishwa ba Yesu Kristo, eka n'abandi bahavuye baza mu nyuma, nk'aba twumvise Stefano. Gatonya kugira ngo dusubire twiyibutse Stefano yazanana. Stefano nugira nti numwe muri babandi batogwa igihe Ecclesia izirikanye ikintu gikomeye cyane cyayifashije gutera iyindi ntambwe yo kuringaniza ubutumwa. Kandi ibitari bike mu kungene Ecclesia yiriringaniza byagenda birazanana mu ngorane zibaye zo kurangura ubutumwa canke mu mubano w'abana bariya. Ni byiza yuko tumenya guhindura ingorane zishika mu buzima bwacu, mu butumwa, zigaheze zikadufasha kumva ikintu gishasha Imana igomba kudushikanako, naho babiciye mu ngorane bibaye. Kenshi abantu turashikirwa n'ibintu vy'amakrize y'ibintu biriya biba mu buzima bw'abantu, ugasanga tubifata nko kumenga ni ibintu byo guca biduca intege, byo guca bidusanzaza, mugabo ntitubone yuko ari uburyo bwundi umukama bazananye mwagira ati, ndaba ikindi gishasha ndiko ndabereka, tera intambwe shasha. Murazi yuko hari habaye ingorane twaravyumvise ku munsi wa gatandatu, kubashoboye gukurikira ibisomwa byo ku munsi wa gatandatu, ingene mu muryango wa mbere w'abakristo bagize ingorane yuko bariko baragwirirana rero acatangura kuba ibibazo byuko usanga umenga hariho bamwe bari imbere, abandi bari hagati na hagati, n'abandi umenga bari inyuma, bumva umenga ntibitaweho. Kandi nuko bimeze igihe abantu bagwiriranye gose mu kintu, ni vyiza ko basubira kwiringaniza gushasha, ku buryo bw'uko udashobora gusanga hari umenga ariko aribagirwa, ugasanga yatwawe mu kivunga, ntiyiyumviriwe ukwiwe. Bico gihe bariko baragwira, hanyuma ngo abapfakazi bazanana mu bihugu bivuga ikigereki ntibitabwaho gose, ngo nk'abapfakazi bavuga ururimi rw'abatumwa, bavuga ngira ngo igiheburayo ico gihe, canke ikiarameyani bakoresha muri ico gihe. Murumva yuko harimwo ingorane zo kutitahanaho ziguma umenga zizananye
muri ivyo vy'ukumenga no mu mico y'abantu, kuko hajya bavuze ngo bavuga ikigereki abandi bakavuga iki kirimi, no kuvuga yuko n'abantu badasa nk'abasangiye imico rwose, kuko hajya imico yacu yose ica mu rurimi. Ururimi nibwo duseruramwo ico turi, uko twiyumva, imigenzo yacu, inyifato zacu. Bikumvikana yuko muri ekleziya hatanguye kumvikanamwo ikibazo c'ingene abantu bakirana bivanye n'ubutandukane bw'imico n'imigenzo yabo, kandi n'ubusanga ari uko n'igihe bitoba ari ivy'umenga ni ivy'abantu badasangiye imico n'imigenzo, ugasanga rimwe rimwe kandi n'abantu badasangiye nugira nti bari mu rurimi rumwe, mugabo naho nyene inyifato n'ukumva ibintu si kumwe. Inubona ko ngaha mu Burundi wacu dusangiye ururimi rumwe, mugabo gasanga umenga tuvuga indimi nyinshi, gasanga bamwe biyumva nk'ibintu ku u, abandi bakimva nk'ibintu ku u, bivanye n'ibintu vyinshi, amamuko, kahise, ubuzima umuntu aba yaragiye aracamwo. Uretse n'ivyo no mu nzu imwe umenga barabaye umwe, murara mugabo n'umugore, bisaba yuko bamenya kwirengera kugira ngo bumvire hamwe ico Imana ibashakira. Mu bisanzwe ni ikibazo gikomeye c'ingene rero tumenya kwakirana no gushira hamwe mu butandukane bwacu. Niyo gishika, ico kibazo niyo gishika. Kuko nta bantu bashobora gusa muri vyose, naho womenga ni bamwe. Nabajya umenga batotse umenga vyose bavyumva kumwe, iyo bahejeje kwiserura imbere y'ikintu bashaka kwiserura ko ari bamwe, bagasubira kuja hamwe, baca basubirana ngo ati ngira rero bwa bundi bijya turabihejeje, ibi nibigute. Gasanga n'ubutandukane bw'amabugora ingene tubutwara, dutahurana, tukamenya kumvira hamwe ico mutima agomba kutwereka. Abatumwa rero baravyumvise, bavyumvamwo ikibatumye baca bumva ubwa mbere neza na neza aho ubutumwa bwabo buri. Tugire Kristo. Abatumwa muri ico gihe bace bagira bati turumva neza yuko ubutumwa bwacu twebwe no kwigisha ijambo ry'Imana, nivyo vyihuta, nitwoshobora guca tuja muri vyose ngo dutunganye ivyo kumeza, kuja kugabura ibintu vyo muri Caritas, kuko ico gihe niyo Caritas yacivuka. Nihagira abandi mutora tubibatorere, tubibashinge, nabo dusangira ubutumwa, bafata ubwo butumwa mu minwe. Baca batoramwo rero abadiakoni. Burya ubudiakoni bwazananye na Caritas. Abadiakoni bo mu ntango z'ekleziya baritwararika cane bene ivyo bikorwa vyo gutabara aboro no gutunganya ivyo gufashanya, gutezanya imbere, kungurana mu buzima, ibintu d'organisation technique. Aho abatumwa nabo bagenda mu bintu byo kwitwararika, kwigisha ijambo ry'Imana, l'organisation pastorale, kwigisha ijambo ry'Imana n'ingene ritegerezwa kuvyara intumbero n'inyifato mu buzima bw'abakristo. Nuko rero aho abantu batanguye kugwirirana, bisaba yuko duheza tukicara tukumva ingene mutima mweranda adusaba kuringaniza ibintu ngo bitoke neza, bigaragaremwo ububasha bwa Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Bisaba kumviriza mutima mweranda. Iyo mbere abantu bahaye bagwirirana, uzurabe kenshi, sinzi umuntu yigeze kubivuga, kagira ati souvent la quantité évolue dans le sens diamétralement opposé à la qualité. Nubihaye biba vyinshi, hari gihe bica bitakaza kanovera. Mugabo cyane naho ibintu naho bihaye bigwiza kanovera karenze, hari gihe bica bitakaza igiharuro. Bisaba yuko rero mutima aguma twumvisha ingene tubijanisha, niturondera ukugwirirana mugabo kutarimwo, nugira nti iyo kalite y'urukundo rwa Yesu Kristo. Ariko kandi nitwibaze yuko temureba bari naho umenga bagwije kalite, bagomba kuba aba puritain. Ucu usanga umenga barigiza yabo bose,
bumva umenga ntibatunganye nabo ufise akantu baca bakwigizayo, ugaca usanga ni nko kugarana abandi ntibinjire mu rukiza. Bivuga yuko dutegerezwa ko turiko turumviriza mutima mweranda, kutugaza urukiza rw'Imana, tukagugaza ko twibaza yuko turiko turagira karite nininya, ariko kandi kudapfa kurusesaguruko kuko nubundi turiko turondera nk'abakiriya b'idini, sivyo. Kumviriza mutima ingene uko tugwira adusaba kwiringaniza ngo tugwire, ariko kandi tugwiza n'akanovera gaserura ububasha bwa Yesu Kristo mu buzima bwacu. Baca batora abadiyakoni rero. Stefano rero arimwe muri abo batowe. Murumva yuko Stefano n'igikorwa ciwe nticari cyo gusa gutunganya ku meza, yarigisha n'ijambo ry'Imana. Ivyo yakora yabikura mu ijambo ry'Imana, hanyuma ngo akahaririza mbere n'abantu vyagora kumva yuko Yesu Kristo ariwe Mesiya, ariwe Imana yasize, ariwe Imana yatiye kugira ngo azanire urukiza abantu bose, abo mu Bayahudi nabo mu bihugu by'abapagana, abandi bose batari Abayahudi. Gushikaho rero kuko ivyo yigisha vyarimwo ico gishasha n'akanovera gashasha, kuko abagomba vy'ukuri kunywana n'Imana batagendera kwibwirizwa ry'Abayahudi, ahubwo bagendera ku kwemera Yesu Kristo, ko abamwemera vy'ukuri bumva ko umukama atugaraniwe mu gisengero cy'i Yerusalemu, ariko ko ari muri uwo wese yakira ukwemera neza muri Yesu Kristo. Ivyo ntibashobora kuvyumva. Baharanira ko n'Abayahudi baharanira kumenga abantu bose boshikira urukiza, ariko nkuko menga babanje kuba nk'Abayahudi mu kwemera kw'Abayahudi. Ico ni ikintu gikomeye kwa matwumva yuko Yesu Kristo ni Yesu Kristo wacu, ariko kandi ni Yesu Kristo wacu kumwe n'abandi tutaba dusa, n'abandi tutaba tumeze kumwe, n'abandi bafise ubundi muhamagaro wo kumuserura mu bundi buryo, mu mico yabo n'imigenzo yabo, mu butandukane bwabo. Marabone ingene n'ubundi usanga duhakwa no kubipfa, ukamenga nka jewe ndi patiri ngomvye ko musero Yesu Kristo mbona umenga mwomera nk'abapatiri, ntibikunda. Nkuko namwe gabarayike hari gihe mudukura mukadukwega mu bintu by'ikirayike, mukaboma ko tumera nkamwe muri vyose. Ugasanga batwaye patiri bakamuha icupa gushika saa 9 z'ijoro, kandi mukaryoherwa yuko umenga muri kumwe, muraryohewe hamwe, uri kuri ico umupatiri ushaka kwamera nkawe saa 9 y'ijoro. Hama 12 acagira ati horana umukama, ni yabasuka ku mufuke muhorana umukama muzuyumvamo guta umukama. Bikunda. Ni nkuko nawe hariho ibiranga ubuzima bwiwe mu butandukane bwiwe adashobora guca bashiramo ngo mubibemwo byose nkuko abibamwo. Mugabo bamwe n'abandi bose Yesu akagira ati umwe wese yumva umuhamagaro wiwe ingene ategerezwa guserura ubwiza bwa Yesu Kristo yadutse mu bapfuye. Nakaryo keza ro kugira ngo nubundi tubandanye dusaba mutima mweranda adufashe mu kuringaniza ubuzima n'ubutumwa, twame tumenya kwakira ingabirano z'ubutandukane bwacu, ntituzumvanemwo uguhiganwa nabi, ahubwo tukazumvamwo ukugerageza kumva ingene Imana iri kwiradutungisha ubutandukane bwa mugenzi wacu, tugaheza tukabwakira, tugasangira urugendo rw'ubuzima, umwe wese azana ingabirano idasanzwe Imana yamuhaye mu kungene yamugize n'ivyo yamuhaye. Mu nkuru nziza naho turumvise nica gitangaro Yesu yakora, akagaburira abantu bari bashonje imikate 3 n'udufi 2, akagaburira abantu hafi 5,000 by'abagabo. Munyuma bakagomba kumwimika, ariko agaca yigira mu misozi gusenga, ku mugoroba bakaza kuraba bigishwa biwe agendera ku mazi. Munyuma bakamusanga hakurya
baje bariruka baramunezerewe cyane kubera yuko yabagiriye igitangaro cyo kurya imikate kandi arababona mu mitima yabo. Baje umenga baramuhurumbira, baramushuhiye, niyo mvugo musigaye mukoresha ngo ko nshuhiye cyane, baramushuhiye. Mugabo suko bumvise ikintu yabakoreye ico ashaka kubashikana kazoca hera ngaho atangure kubaha inyigisho ifatiye kuri Eucharistia. Nihagira hababwira ati mutegerezwa kurya umubiri w'umwana w'umuntu umwe n'amaraso yiwe, bacagira ati ivyo bintu ntibishoboka. Tuzovyumva bagaca biyonjora bakagenda. Turakunda cyane Yezu adukorera ibitangaro, aguma akora ivyiza, amakonti akaguma yuzura, tukadandaza bigafata, tukaguma twunguka, tukorora inkwavu zikavamwo inyungu nyinshi, tukagira ibintu byinshi by'ibintu binyaragurika dushaka, tukarima tukimbura, ni byiza kandi Umukama bidushakira. Mugabo Umukama akagira ati ubuzima bwanyu ntibuherera ngaho, ntibugarukira ngaho. Nubwo umenga ubuzima buhaka kukugarana ukamenga bigarukira ngaho, ntibigarukira ngaho. Acagira ati fatira ngaha ahubwo murondere ivyo birakenewe ariko rengera ngaho, ngo murondere imfungurwa iziga mu buzima budahera. Kuko murazi yuko imfungurwa zozo turazirya mu nyuma tukasanga zaturiye natwe. Nimurabibona mbere uko umuntu akurumenga ni kwaza gukoroka ahantu zamuriye, ukazobirya mugabo akagira iyo ugasanga byarakuriye, byaraguteye ingwara, shikana muganga bikubuza, mugayiza akagira ati ivyo birashobora kurengana ariko warazigamye ubuzima budahera muri wewe. Nubwo ibizigamwa n'imfungurwa z'umubiri biba birenganye, ukazigamwa mu buzima budahera, kuko wamenye kwakira umwana w'Imana, ngo Imana ishaka nuko mwakira uwo yabarungikiye Yezu Kristu muri Eucharistia yiwe, mwijambo ryiwe ukamwakira wese. Hari ukwakira ijambo ryiwe, hari no kwakira Eucharistia yiwe, bikagutuma umwakira wese muri wewe, kugira ngo no muri ivyo bibeshaho vy'ubuzima bwa misi yose bugarukiraho bugarukira, uzigame ubuzima budahera, ngo ubwo ngaha kwisi nibwahera busange waragumije ubuzima budahera muri wewe. Nicyo agomba kubumvisha. Yesu akagomba kutwereka ati burya umuntu kujya n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntatungwa n'indya gusa, ngo ariko kandi aratungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Umuntu arafise ubuzima bw'umubiri ariko atabutwaye mu kurondera itunga ry'ubuzima bw'umutima, arashobora kuba igikoko, arashobora kuba ikintu kigarukira gusa ku vy'ukibiribiri, ntiyumve ko inyuma y'ubuzima bw'umubiri hari ubundi buzima bukomeye bw'umuntu w'imbere, agengwa n'imico myiza, avoma mu ijambo ry'Imana, agakomezwa n'inguvu akura muri Eucharistia y'Umukama. Dusabira Umukama kugira ngo imisi yose mu kwiruka turondera ibidutunga ku mubiri, nitwibagire yuko dutegerezwa kubijanisha n'ibizodutungisha mu buzima budahera, ari byo bitunga umutima. Tumusabe kandi no mu kurondera ibitunga umutima, twibuke yuko n'umutima uhumeka neza ari uko turiko turarondera n'ibitunga umubiri mu ntumbero nziza. Amen.